Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri numbonesha kure yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka ku biriko biravugwa mu mugambwe CNDD-FDD ndetse no ku bategetsi batandukanye. Ni amakuru tuza kugaruka kandi kuri umwe mu bahoze muri politike y'u Burundi bakomeye cane bakomeye ku butegetsi bwa Perezida Nkurunziza ariwe Pascal Nyabenda. Vyose turaza kubigarukako. Muri Nzero umwaka w'ibihumbi 2020 icizere cari hejuru cane ko Pascal Nyabenda yaragiye kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu kw'izina rya CNDD-FDD. Umupfasoni w'umukuru w'igihugu w'ico gihe Denise Nkurunziza yaraherutse gutangaza ko Imana yatanze inyishu kuzosubirira Perezida Nkurunziza, ngo yari umuntu yari asanzwe asengera ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Ico gihe vyari vyoroshe kubona uwavuga. Muri Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2019 kandi mu gikorane cabereye mu ntara ya Bubanza, Perezida Nkurunziza yuguruye inuma zitatu aca aratangaza icese ko intara ya Bubanza igiye kuvamwo inkuru nziza ku Burundi. Ibintu vyahindutse mw'ijoro ry'igenekerezo ya 2025 rishira igenekerezo ya 2026 Nzero umwaka w'ibihumbi 2020, aho abasirikare b'ipete rya generale bamenyesha Petero Nkurunziza ko igisirikare kidashobora kwemera ko umuntu atagiye ku rugamba ba umukuru w'igihugu. Ico gihe abo bajenerali bari batumye ko abakuru b'amakambi bose bahoze bagwana muri CNDD-FDD. Nkurunziza ngo niho yabona ko atako ari bugire abazuwo bashaka, basanga umujenerali atakire mu gisoda ari Evariste Ndayishimiye yari asanzwe arongoye umugambwe. Nuko bukeye General Evariste Ndayishimiye aratorwa kuba umukandida wa CNDD-FDD. Ibihe bitoroshe biratanguye kuri Pascal Nyabenda. Nk'umuntu atigera yemera guheranwa, Petero Nkurunziza yaratangaje abagumyabanga mu myamamazo ya Evariste Ndayishimiye. Mu ntara zitandatu yaherekejemwo Evariste Ndayishimiye kugeza no ku munsi wa nyuma wo kwiyamamaza i Bujumbura, Perezida Nkurunziza ahageze hose yarahagurutsa Pascal Nyabenda akamushimira ko ariwe mukuru wa CNDD-FDD wenyene atigeze ahemuka. Iryo ni ijambo ryari riremereye cyane kugeza naho mu isengesho rirangiza kwiyamamaza Petero Nkurunziza yagize ati: "Uravumwe uzokwiba aya matora." Inyuma y'amatora, amatora yapfuye kurangira, Perezida Nkurunziza abarapfuye, ibihano vya Nyabenda biratanguye. Ica mbere kwabaye ukwankira Pascal Nyabenda kurongora igihugu vy'imfata kibanza mu kurindira ko umukuru w'igihugu mushasha arahira nkuko ibwizwa shingiro ryabivuga. Uburundi bwaramaze imisi 10 butagira umukuru w'igihugu kubera kwanka ko Nyabenda yicara ku ntebe y'umukuru w'igihugu. Ico gihe ngo Evariste Ndayishimiye yatinya ko Pascal Nyabenda yashobora gufata ingingo yo gusubiramwo amatora kubera ubusuma bwari bwayaranze. Ngo ntiyashaka kandi ko Nyabenda yohava aronka iteka rihabwa bahoze barongoye igihugu. Ibi vyose kandi bikaba vyaragizwemwo uruhara na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Kwigenekerezo ya 12 ukwezi kwa ruhesha umwaka w'ibihumbi 2020 nibwo sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro mu gihugu c'u Burundi yarejeje kwemeza ko Burundi butagifise umukuru w'igihugu, ko atakiringo c'ifata kibanza gikenewe, ko umukuru w'igihugu aherutse gutorwa ategerezwa kurahira vuba bwango. Mu ncamake ivyasigura ko Pascal Nyabenda nta mahirwe yari afise yo kurongora Burundi gushika kwigenekerezo ya 20 Myandagaro y'umwaka w'ibihumbi 2020, ahubwo ko Evariste Ndayishimiye yari we yaragiye kurahira vuba ace arongora igihugu nkuko vyabaye kwigenekerezo ya 18 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2020. Mu guca urwo rubanza sentare yasizemwo iciyumviro gihambaye cane kandi cumvikana. Uti umukuru w'igihugu w'imfata kibanza ntashirwaho kugira arangiza ikiringo, ahubwo ashirwaho kugira atunganya amatora y'ukurikira. Igiciyumviro ko umukuru w'igihugu w'imfata kibanza adashirwaho kugira ngo arangize ikiringo nico rwose. Aha niho vyaciye vyumvikana neza impamvu bahisemwo ko Perezida yatobaca agira ko arahira. Basohoye urubanza rwanditse neza kandi rusiguye neza kurusha uko bahora babikora ico gihe. Ni gutyo sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yatoye umuti w'ikibazo casa n'ikitateguwe neza n'ibwirizwa shingiro, igihe umukuru w'igihugu asandavye atararangiza ikiringo, ariko uwumusubirira yaramaze gutorwa.
Mu majambo kandi Pascal Nyabenda yagiye aratangaza cyane, we ubwe yaragize ati urugendo rwanje rwa politike narubonyemwo amagorwa menshi, ahandi uti inda woyibaza uwayirayeko. Yarongoye umugambwe CNDD-FDD imyaka 4, yarongoye inama nshingamateka imyaka 5, yahazwe kuba umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi 2020. Inyuma y'urupfu rwa Perezida Nkurunziza, hako Pascal Nyabenda b'umukuru w'igihugu imfata kibanza nk'uko ibwirizwa shingiro ryabitegekanya, nk'uko nabibagejeje ko abakeba biwe bahisemwe ko Burundi bumara iminsi 10 butagira umukuru w'igihugu, ariko bikavugwa ko nawe yari yarahemukiye bagenzi be bari bagize urwego rw'inararibonye muri CNDD-FDD. Ngivyo yaganira na Mohamed Rukara, Gervais Rufyikiri, Pio Ntavyo, hanyuma Jeremy Ngendakumana kubijanye n'ikiringo ca gatatu ngo yaca bishira Nkurunziza, aho mu nama yo muri ntwara n'umwaka w'ibihumbi 2015 bivuga ko ngo nawe yoba yarabahemukiye bikomeye cyane. Abenshi kandi baribuka kwigenekerezo ya 23/0 umwaka w'ibihumbi 2020, aho bamwe bibaza ico Imana ya Nkurunziza yari igiye guhitamwo hagati y'abagabo babiri aribo Pascal Nyabenda na Evariste Ndayishimiye. Ico gihe amakuru yava muri CNDD-FDD yavuga ihiganwa ridasanzwe kubijanye n'uwagombaga gutahukana kwitwa umukandida w'umugambwe CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu yo muri uwo mwaka. Ihiganwa rikaba ryanakomejwe kandi nuko Petero Nkurunziza atari yarigeze avuga aho ahagaze. Abo bagabo babiri bari Evariste Ndayishimiye yararongoye umugambwe na Pascal Nyabenda yararongoye inama nshingamateka. Abo nibo bavugwa cyane muri iryo higanwa. Abari bashigikiye Perezida Ndayishimiye bashimikira ku kwerekana ko igihugu gikwiye kuguma mu minwe y'umuntu yabaye ku rugamba. Abari bashigikiye Nyabenda bo bavuga ko ari we Imana yabo yerekanye, bakaba batizera cyane General Ndayishimiye. Igihe Evariste Ndayishimiye yemera kwambura amapete ya gisirikare akaja kurongora umugambwe, mu vyo yari yijejwe ko ari wazoca aramutswa igihugu. Mu vyaboneka nk'ugutanganwa na General Arengiyome Bunyoni. Amaze kugera mu mabanga yarerekanye kenshi ko ashobora kuzosubirira Petero Nkurunziza. Mu ngendo yatunganije mu gihugu n'iminsi mikuru yagiye arakora ku giti ciwe Evariste Ndayishimiye. Vyongeye kandi ntakatakoze ngo ahumurize Petero Nkurunziza ko ashigikiye ingendo y'ivyo gusenga, naho we ari umukatolika adasangiye ukwemera na Petero Nkurunziza. Aha rero ntawari yakamenye ko Petero Nkurunziza yari kuzoguma ku isezerano yari yabaye nk'uwahaye Evariste Ndayishimiye mu kumugira umukuru w'umugambwe. Pascal Nyabenda nawe nyene ni umukatolika, ariko ico yarushije Perezida Evariste Ndayishimiye nuko yari mu karwi gatoyi kasengera ku kirimba kwa Perezida Nkurunziza buri munsi w'Imana ku mugoroba. Mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2018 nk'uko nabivuze, Denise Nkurunziza amenyesheje abasengera muri ako kagwi ko Imana yari hejeje gutanga inyishu, ko umusubirizi wa Petero Nkurunziza abonetse, ko ari umwe mu basengera muri ako kagwi kandi azotuma amasengesho y'ababandanya atankomanzi. Abari ngaho batahuye ko umusubirizi yashobora kuba Pascal Nyabenda. Muri myandagaro y'umwaka w'ibihumbi 2018 kandi nanone nk'uko nabibabwiye mu gikorane cyabereye mu ntara ya Bubanza, Petero Nkurunziza yuguruye inuma zitatu, yongera amenyesha ko Bubanza igiye kuvamwo inkuru nziza ku gihugu. Benshi batahuye ko umusubirizi azova i Bubanza. Kubijanye n'ingene bigenjeje mu butegetsi, Pascal Nyabenda na Evariste Ndayishimiye bari abantu badatandukanye cyane. Ntibari bazwi nk'abantu b'intagondwa bose, kandi barashoboye kuvugana n'imirwi itandukanye y'abarundi. Cyane mu ntango y'impari ku kiringo ca gatatu, bose ntibari bashigikiye. General Ndayishimiye ari mu bashize umukono ku ikete ryo kwiyamiriza General Adolphe Nshimiyimana na General Arengiyome Bunyoni muri Munyonyi umwaka w'ibihumbi 2014, mu gihe Pascal Nyabenda we ari mu bari bagize inama y'inaribonye za CNDD-FDD bari bateguye gusaba Nkurunziza kutitoza, ariko Nyabenda na Ndayishimiye bose ngo bahavuye bahinduka abagenzi babo bashigikira Nkurunziza. Ico gihe bavugaga ko ntawe uzi ko ivyo bakoze imbere wari umutego kugira abagenzi babo, nuko bahavuye bashoba bagahindura. Ico gihe harabaye iminsi 3 ya kamarampaka,
abakomeye bose muri CNDD FDD bahamagariwe iminsi 3 y'amasengesho i Gitega, aho vyari vyitezwe ko bagomba kuvayo umukandida yamaze kumenyekana. Kumbure Petero Nkurunziza we ngo yari yateguye guca kubavugishwa biwe mu gutanga izina bose bari barindiriye. Ariko n'ubundi ico bacari ryari muri abo bagabo babiri naho vyari gutyo. Petero Nkurunziza kandi ngo yashobora no gutangaza abo bagabo babiri akadugana izina atanumwe yari yiteze. Ico gihe izina ryavugwa cyane yari buramatari wa Gitega Vena Manirambona, yari mu bigeze gukekwa ko yotangwa atanumwe yari amwiteze ico gihe. Muri iyo kamarampaka y'iminsi 3 rero niho havuye hatangwa izina rya Perezida Evariste Ndayishimiye nk'ugomba guhagararira umugambwe CNDD FDD mu matora y'umukuru w'igihugu. Gutyo rero urugendo rwa Pascal Nyabenda n'ubundi muri politike y'u Burundi rubandanya kuguma ruba rubi cyane. Muri uyu mwaka hoho ibintu ntivyagiye vyoroha cyane kuko vyagiye biba bibi umunsi ku munsi. Pascal Nyabenda uyu yarakuwe mu burongozi bw'ikigo ONPR nkuko twabigarutse ko kandi tuzobibashikiriza ku munsi w'ejo. Nako kandi urongoye n'amashinga amateka Daniel Geras Ndabirabe nawe hari igihe yigeze kwagiriza Pascal Nyabenda ko agomba gusubiza tablet y'inama nshinga amateka. Iki akaba ari igikoresho nyabwonko cifashishwa mu bikorwa vy'inama nshinga amateka. Igihe akaba yavuga ko igihe Pascal Nyabenda viriye muri ayo mabanga ico gikoresho kitigeze gisubira kuboneka, aho ngo vyasigura ko aho ngaho kandi akaba ari naho umukuru w'inama nshinga amateka uri kuri ubu Geras Ndabirabe yashimitse cyane akavuga ko mu gihe Pascal Nyabenda atubahirije ibiriko ivyo ariko arasabwa n'ubundi ashobora kuzoshikirizwa ubutungane. Ngivyo rero ibiko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya. Hari n'indi nkuru noneho igice cya kabiri turiko tubategurira kuri iyi, byose nimuzoje kure. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tuzucikanwa nadushikiriza, usangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbizi igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. N'umuhuza TV Imana iba hezagire.